Reka ndabaramutse nizera ko mumeze neza cyane. Ije umumva ni Didman Pro, nizera ko wamaze gufyonda subscribe wewe udukurikiye uri ku rubuga rwa YouTube, ariko kandi ndakwibutse ko wewe uri kuri Facebook canke kuri Instagram urashobora gufyonda follow kugira ngo dukomeze kubana ibintu bigende neza cyane, ukomeze kuronka amakuru buri igihe cyose twavuga ngo tubahereje amakuru ube mu bambere bashobora kuyaronka byoroshe cyane, ariko kandi mutibagira gupartager kugira ngo ano makuru agere kure hashoboka. Uyu munsi reka tugaruke ku nkuru ya Kirikou. Ni Kirikou akiri twavuga ngo asa nuriko arerekana iyindi sura yiwe nshasha. Ni Kirikou inyuma yo kumara igihe kinini yumvikana mu makorabo asa n'utitayeho ibikorwa vyiwe, twavuga ngo yaje yerekana isura nshasha canke ububasha bwiwe budasanzwe. Byumvikana ko uno muzo mushasha Kirikou ashobora kuba yarawuteguye igihe kinini. Yes, nuko abifashijwemwo n'indirimbo aha nihe, indirimbo twavuga ngo yaje guhindura amateka. Ni indirimbo yasohotse ku igenekerezo rya ku kwezi k'umunani. Byumvikana ko ino ndirimbo imaze ukwezi n'imisi mike, indirimbo ikaba imaze kwandika amateka adasanzwe. Haruhande yo gukundwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko tubibona nko ku rubuga rwa YouTube, indirimbo urabona ko ikomeza kwandika amateka hirya no hino ahatandukanye mu mihingo itandukanye, haba mu gihugu cy'u Burundi, haba mu bihugu duhana imbibe ndetse n'ibihugu vya kure bimwe bimwe. Ino ndirimbo dukomeza kuyibona yandika amateka, twavuga ngo iri mu ndirimbo ziriko zigerageza gusohoka igihugu, haba kubumva ikirundi ndetse n'abatacumva. Ubona ko kabisa bishimiye uno mudiho uno musore ashobora kuba yarakozemwo ino ndirimbo. Ino ndirimbo rero ya Kirikou mu kiringo c'ukwezi kumwe n'imisi ikaba imaze kurabwa n'abarenga miliyoni 2,700,000. Byumvikana ko ino ndirimbo kabisa iri kiraduga cyane, ariko igitangaje ino ndirimbo ikaba yaje gusumbya amaviews gato indirimbo Kirisese ya Sadbi. Indirimbo twavuga ngo yari imaze imisi ariyo ndirimbo iri ku mwanya haruhande yo gukundwa cyane n'abakunzi b'umuziki, twavuga ko nayo yaje kuronka amaviews atari make kandi mu kiringo gito cyane. Ubona ko ari n'indirimbo yamufashije kuja mu mahiganwa ya Afrima, amahiganwa twavuga ko adasanzwe. Sadbi muri kano kanya anasaba abakunzi b'umuziki canke abakunzi b'igihugu cy'u Burundi kumusapotinga bakamutora mu mahiganwa ya Afrima, kuko niyaramuka atahukanye ikibanza ca mbere rizoba riteka ku gihugu cacu cy'u Burundi. Nuko wifuza gushigikira Sadbi mu mahiganwa ya Afrima, urashobora gukubitira ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, urasanga ko link ndetse n'ingene ushobora kumutora. Yes, tugaruka kuri Kirikou dukubitire ku vyaraye bibaye hariya kwa Pierre Nkurikiye, asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano. Ubona ko mu birori vyo guhimbaza acanke kwigina urupapuro rw'umutsindo rwa Doctora, aho basavye umu DJ kuvuza ino ndirimbo maze barayishiramwo baraheza bararyoherwa. Ubona ko kabisa byasa nkaho uwasavye ino ndirimbo yaraza amajambo ajanye n'umwanya barimwo ndetse baraheza barayinezerererwa. Ubona ko ibintu byari bimeze neza cyane. Naka video ubona ko ka trendinze ku mbuga ngurukana bumenyi, aho ubona batari bake ko baryohewe no kubona muri bino birori vy'uno mwubahwa banezerezwa n'ino ndirimbo y'uno musore Kirikou akiri. Ariko kandi tubibutse ko Pierre Nkurikiye na wasanzwe ari umuririmbyi, twavuga ko ari muri bamwe b'abantu b'abategetsi bakurikiranira hagufi ivy'abaririmbyi, ndetse kenshi ushobora gusanga indirimbo iri ku mwanya anayizi.
yes, tukivuga ku ndirimbo ya Kiriku nyene, ni Kiriku ubona ko atarutahagarara, akomeza kabisa gucira inzira mu buryo bwose bushoboka. Ino ndirimbo yiwe yise aha nihe, ni Kiriku ubona ko aheruka kuyikora kuri Joel Hutton, bakora bavuza ino ndirimbo aha nihe muri version ya piano. Benshi murabimenyereye uno musore asubiramwo indirimbo z'abandi akazivuza muri piano mu buryo twavuga ko budasanzwe, ndetse bwanatumye benshi batangura kumumenya. Ubona ko bahavuye bafata aka video k'iyo version ya piano, ariko ikintu ndavuga ngo caje kuryohera benshi ni uburyo ako ka video gafashimwo vibe, ariko kandi outfit, turavuga style bari bambaye. Ubona ko nka style ya Kiriku yo yaje gusa ni kwenza benshi ukuntu yambaye, ariko kandi bikaba binamubereye. Nuko reka tugusabe kugira icyo uvuga kuri ino nkuru, kugira icyo ubwiye Kiriku. Indirimbo aha nihe wewe uyibona gute? Mbega Kiriku akiri wewe niki wo mubwira ugerageje kuraba kino gikorwa ciwe? Mbega urabona yo komeza nkuko? Mbega hoho indirimbo aha nihe urabona nawe ishobora gushikana hehe Kiriku? Yes, nuko ntiwigumizemwo iciyumviro, andika iciyumviro muri commentaire, ariko kandi ndagusabe kwibuka urabe ko wafyonze subscribe canke follow ku mbuga zacu zose dusanzwe dukoresha. Yari Didman Pro, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Ahani none ahani ahani none ahani ahani